Iyi mwumva ni radio Ijwirya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Ni Fideni niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino kw'isi. Maramutse Fideli, amakuru yo hirya no hino kw'isi tuyahere kuyavugwa ku gicuka kibi kiri hagati y'u Rwanda na RDC. Mushikiranganje wa leta z'ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken yasabye ejo ku munsi wa gatatu ko gukoreshwa inzira ya kidiplomasiya ku cuka kibi kiri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Yayivugiye mu mubonano yagiranye n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu wa RDC hano i Washington. Abonana n'umushikiranganje Christophe Lutundura mu nyubakwa y'ubushikiranganje arongoye. Umushikiranganje Blinken yavuze ko Amerika yiteguye gushigikira amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Congo, akarere kama mu ruhagarara rw'umutekano muke. Yavuze ko Amerika ishigikiye utwigoro tw'abategetsi b'Abanyafrika bariko barakora kugira hagaruka ituze. Blinken arashima n'ibiganiro byabereye muri Kenya mu ntango z'uyu mwaka hagati ya Congo n'imihari itari mike yirwanya. Perezida wa Angola Joao Lorenzo nawe nyene ariko arafasha guhuza izo mpande zibiri, aho ku munsi wa kabiri yavuze ko Congo yemeye gutanga abasirikare babiri b'u Rwanda ifatwa ryabo ryongereje icuka kibi. Ambasaderi wa Amerika muri ONU nawe Linda Thomas Greenfield yaringinze amaleta ya Congo n'u Rwanda kuganira kugira bahwamike icuka kibi kiriho kandi barondere inyishu iciye mu buryo bwa kidiplomasiya. Ku mugabane wa Afrika, umusirikare wo mu nteko za ONU zagiye kubungabunga amahoro muri Mali yarishwe, abandi batatu bagenzi we barakomereka mu gitero cy'iterabwoba muri Kidale mu buraruko bwa Mali. Umuvugizi wa MINUSMA n'umugwi wa ONU muri Mali yavuze ko abasirikare bo muri Jordania biciwe mu mutego batezwe mu ibarabara ejo ku munsi wa gatatu. Nta makuru yatanzwe y'aboba bari inyuma y'uwo mutego. MINUSMA yarungitswe muri Mali mu 2013 gufasha ico gihugu cari gisatiriwe n'ibitero by'abajihadiste. Uwo mugwi ugizwe n'abasirikare hamwe n'abapolisi 13,000 ugizwe kandi aho 172 muri bo bamaze kuhasiga ubuzima. Muri Afrika kandi ni muri Sudani, abanyesudani baharurwa mu majana barihereje amabarabara bakora imyiyerekano basaba intumwa ya ONU iriko irafasha mu gutorera inyishu icuka kibi ca politike catewe na kudeta y'abasirikare kubavira mu gihugu cabo. Imyerekano y'ejo ku gatatu yabereye hanze y'icicaro ca ONU ku mugwa mukuru Khartoum. Abo biyamamaza aho bakora imyerekano baranegura intumwa idasanzwe ya ONU Volker Perthes arongoye izo ntumwa kuba ari intambamye mu gihugu cabo. Benshi mu bakoze iyo myerekano bahoze bashigikiye imihari y'aba-Islamiste, kandi iyi myiyerekano ikozwe haheze umunsi umukuru w'aba-Islamiste Mohamed Ali Al-Ghizuli yagirije iyo ntumwa ya ONU kwivanga mu biraba igihugu cabo. Bavuga ko ibibazo vya Sudani bizotorerwa umuti n'abanyesudani ubwabo. Iyi myiyerekano ibaye mu gihe akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kw'isi gategekanya kongereza ikiringo c'umugwi wa ONU muri Sudani inyuma y'uko ikiringo cawo kirangirana n'itariki ya gatatu muri uku kwezi kwa gatandatu. Nayo hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ubwicanyi hakoreshejwe inkoho burabandanya kwiha inkumbi. Ejo ku munsi wa gatatu hari haramukiwe muri leta ya Oklahoma. Abantu batatu barishwe n'umuntu yitwaje inkoho ku bitaro ni mu gisagara ca Tulsa muri iyo leta nyene. Ibi vyavuzwe n'igipolisi mu gihe abavyeyi barasiwe abana babo mu ndwi iheze kw'ishuri muri Texas, nabo batari bwaheze gufuba abana babo. Uwo mugabo yarashe abo bantu ejo, yarafise inkoho nk'izo mu ntambara
kandi nawe nyene yarapfuye, ariko ntibiramenyekana ko yishwe n'igipolisi canke ari we yaciye ahitamwo kwiyica. Perezida wa Amerika Joe Biden yarabwiwe ivy'ubwo bwicanyi, kandi na perezidanse yiwe yarahaye abategetsi bo muri ico gisagara ca Tulsa imfashanyo zikenewe ku bw'ubwo bwicanyi bwabaye. Ubu bwicanyi bukurikiye bwabaye ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu guheze i Buffalo muri New York, ahishwe abirabure 10, hamwe n'ubuheruka kuba mu gisagara ca Ijwirya ni muri Texas, ahagandaguwe abana b'abanyeshuri 19 hamwe n'abigisha babo 2. Nayo ku mugabane wa Buraya, komisiyo y'ubumwe bwa Buraya yavuze jo kuwa gatatu ko Croatia yujuje ibisabwa byose ngo yinjire muri uyo muryango, bikazotuma iki gihugu kigira 20 mu bihugu bikoresha ifaranga ry'abanyaburaya ryitwa euro mu kwezi kwa mbere 2023 niho izokwinjira. Komiseri y'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yavuze ko ubutunzi bwa Croatia buzoca bukomera, abanyagihugu bayo baharonkere akarusho cane mu bisata by'ubudandaji hamwe n'uruja n'uruza rw'abantu. Iyi ngingo y'ishirahamwe rya Buraya kuri Croatia ifashwe mu gihe ifaranga ry'abanyaburaya rishikanye imyaka 20 rikora. Urakoze Aloysi Bigirimana kudushikiriza amakuru yo hirya no hino kw'isi, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abanyagihugu baba ku mupaka w'Akanyaru ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko kuba Uburundi butarafungura umupaka wabwo n'u Rwanda bibandanya kubagirako ingaruka. Kujya kwacu n'Imana kubera umupaka ugifunguye, no twaga dufite ubuzima hano turi ba Mucoma, abandi ari abakokayi, abandi ari abakatamatike, mbega Barundi n'Abanyarwanda tugendana ako ngubu wapi. Uyo ni umunyarwanda asanzwe akora ubucuruzi burengana urubibe. Iyi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Radio Ijwi rya Amerika, tubandanirize ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini. Ababa mu gisagara ca Bukavu mu ntara ya Kivu yo mu manuko muri Republika ya Demokarasi ya Congo ejo kuwa gatatu bazindukiye mu myerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bw'u Rwanda bwagirizwa ko bushigikiye abagwanyi ba M23 mu bitero bahanganyemwo n'igisirikare ca leta FARDC. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Temistokle Mutijima niyo nkuru adufitiye. Abo ni bamwe mu bitabiriye imyigaragambyo kuri uyu wa gatatu mu mujyi wa Bukavu. Ni mu mbyino zamagana igihugu cy'u Rwanda na Perezida Paul Kagame ku byo bita ubushotoranyi ku gihugu cyabo. Iyi myigaragambyo yahamagajwe n'imiryango ya societe civile yitabiriwe n'ababarirwa mu bihumbi. Ugendeye ku byapa bari bitwaje, bigaragara ko bari mu byiciro binyuranye, birimo urubyiruko rw'abanyeshuri muri za kaminuza, abayoboke b'amashyaka atandukanye, abikorera ku giti cyabo biganjemo abatwara abantu mu buryo rusange ndetse n'abaturage basanzwe. Abo bose bakavuga ko barambiwe icyo bita kubuzwa amahoro n'u Rwanda. Birazwi ko abarimo kurasa Congo batubuza amahoro ari abaturanyi bacu b'Abanyarwanda. Niyo mpamvu ubona ifoto ya Kagame izenguruka, ni ikigaragaza ko umwanzi wacu tumuzi kandi tumwereka ko tuzahangana nawe kugeza ku munota wa nyuma. Naje gushyigikira igisirikare cyacu, bagira umurava barwane, ntidushaka ko igihugu cyacu kigarurirwa n'Abanyarwanda. Ababyeyi bacu n'abasogokuru bacu batuye muri iki gihugu, ubu rero sibwo twagitererana. Turabyanze. Uretse ubutumwa bugaragara ku byapa bwamagana ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi mu kivunge cy'abigaragambya hagaragayemo n'icyapa kiriho ifoto nini ya Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, handitseho ngo Putin ngwino utabara abanyekongo. Ku mupaka wa Rusizi ya kabiri usanzwe wambukiraho imodoka z'amakamyo, insoresore ziganjemo abatwara abagenzi kuri moto zasakiranye n'abapolisi ba Kongo bashinzwe kurinda umupaka, zishaka kwambuka ngo zigere neza rwagati mu mupaka.
ubutumwa bw'ingenzi bukubiye mu nyandiko yateguwe n'iyi miryango ya societe civile bugenewe Perezida Felix Antoine Tshisekedi ni ukumusaba gucana umubano n'u Rwanda imbere y'ibiro bya guverinoma y'intara ya Kivu y'Epfo. Bwana Jean Chrysostome Kijana ukuriye umuryango La Nouvelle Dynamique de la Société Civile arasoma iyo nyandiko. Twebwe abaturage ba Kongo twateranye uyu munsi muri iyi myigaragambyo tubasabye ibi bikurikira: guhita mucana umubano mu bya diplomasi n'iki gihugu cyagaragajwe nk'igishotoranyi. Ntacyo byaba bimaze kugirana umubano n'igihugu kiri mu ntambara yeruye na Kongo yacu. Icya kabiri, gufunga imipaka yose iduhuza n'icyo gihugu gishotoranye. Uretse ibyo kandi iyi miryango yanasabye ko imitungo yose y'abanyarwanda bakorera muri Kongo yafatirwa. Uretse aha mu mujyi wa Bukavu, amakuru Ijwi rya Amerika yamenye nuko imyigaragambyo nk'iyo kwamagana u Rwanda no gushyigikira igisirikare cya leta FARDC kuri uyu wa gatatu yakozwe no mu mujyi wa Lubumbashi mu ntara ya Katanga. Iyo yombi irakurikira yari yabereye i Kinshasa ku murwa mukuru wa Kongo kuwa mbere w'iki cyumweru. Iyi myigaragambyo ituruka ku mwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Kongo bigaragara ko yahungabanyije cyane urujya n'uruza ku mipaka ihuza akarere ka Rusizi n'umujyi wa Bukavu. Abanyarwanda bari batunzwe n'imirimo bakorera muri iki gihugu gituranye umunsi ku wundi bari babuze ayo bacira n'ayo bamira. Aba ni bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika ku mupaka wa Rusizi ya mbere. Turabona ubuzima bwacu buhagaze kubera ko nta kindi cyo gukora mu Rwanda, ubwo no kugenda tukicara, imibereho urumva irahagaze. Kuba duhagurukira tujya gushakira hakurya muri Kongo nuko tuba tubona ko ariho byibuze bigerageza kuba umuntu yagira icyo akurayo. Ubwo rero iyo byanze nyine urumva ko ubuzima burahinduka. Kugeza ubu byinshi mu bihugu bituranye by'u Rwanda na Kongo byirinze kugira icyo bitangaza ku mugaragaro kuri uyu mwuka mubi w'amakimbirane ututumba hagati y'ibi bihugu byombi. Icyakora mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, Bwana Vincent Sempija, Minisitiri w'Ingabo wa Uganda, yavuze ko igihugu cye cyifuza ko iki kibazo cyakemuka bitaragera kure. Nk'ihame twe nka Uganda ntitwifuza ko hari umunyamuryango wacu mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba wagirana amakimbirane n'abandi bagenzi bacu. Ntitwifuza rwose ko hari umwe muri twe wagirana n'abandi amakimbirane. Rero turifuza ko niba hari ikibazo gihari, ikibazo icyo ari cyo cyose mu karere cyakemurwa mu buryo bwa kivandimwe bitagiye mu makimbirane akomeye. Nkibutsa ko intandaro y'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo yaturutse ku bitero by'umutwe wa M23 byongeye kubura mu ntara ya Kivu ya ruguru, u Rwanda rugashinjwa n'umuturanyi warwo gushyigikira izo nyeshyamba. Icyakora ku ruhande rw'u Rwanda naho ubutegetsi byo burabihakana, ahubwo bugashinja Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Abaperezida bombi ni ukuvuga Paul Kagame na Felix Tshisekedi baheruka kuganira kuri telefone. Kimwe mu byamenyekanye abategetsi bombi bumvikanye nuko perezida wa Kongo yemeye kurekura abasirikare babiri b'u Rwanda icyo gihugu cyari cyataye muri yombi. Abo Kongo yavugaga ko bafatiwe ku rugamba barwana ku ruhande rwa M23, mu gihe u Rwanda rwo rwavugaga ko bashimutiwe ku butaka bwarwo barimo gucunga umutekano. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tugushimire Temistokle. Abahoze bakorera imirimo y'ubucuruzi buto buto ku mupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi babwiye Ijwi rya Amerika ko bari mu myiteguro yo kuba bo kongera guhita gusubira mu kazi kabo igihe imbibe zihuza Burundi n'u Rwanda zoramuka zipfunguwe. Ni nyuma yaho leta y'u Rwanda itangarije ko imbibe zishobora gufungurwa mu bihe vya vuba kuko ibihugu vyombi bimaze iminsi mu biganiro. Inkuru y'idonido turayibaza mugenzi wacu Eric Bagira ubusa. Tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo u Rwanda rwatangaje ku mugaragaro ko rufunguye imipaka yarwo yo ku butaka iruhuza n'ibihugu bituranye. Abanyarwanda baturiye imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi yari isanzwe ifunzwe bayiraye kwibaba bibwira ko baza kwemererwa kongera guhahirana n'abaturanyi. Imipaka ku bihugu byombi maze imyaka igera muri 7 ifunzwe. Ijwi rya Amerika yaganiriye n'abaturiye umupaka wa Kanyaru ni mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu musore yahoze yotsa inyama ku Kanyaru utarafungwa, ubacuruza serivisi z'itumanaho. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nawe ari mu bumvise amakuru ko imipaka yafunguwe. Yabwiye Ijwi rya Amerika uko byabagendekeye. Twari tuzi yuko nyine dushobora kwambuka tukajya i Burundi nk'ibisanzwe. Tariki 7 harageze tujya hariya ku mupaka imikuru immigration baduha tujeto kwane rwo hakurya twasanze abapolisi b'i Burundi batubwira bati twebwe ntago byemeye ko muza. Icyambere twari dufite ibyishimo by'uko ubuzima bugiye kongera bukasubira ku murongo. Ntago byadushimishije
Kugera ku mupaka w'Akanyaru biboneka ko ubwigunge ari bwose kuri rubanda, nta rujya n'uruza ruri kuri uyu mupaka. Bamwe basigaye barya bigoranye nk'imwe mu ngaruka zo gufungwa ku mipaka. Aba twabasanze bigunze babuze iyo berekeza. Twicaye ku muhanda gucya gusa, kujya kwacu n'Imana kubera umupaka ugifunguye, no twaga dufite ubuzima hano turi ba mucoma, abandi ari abakokayi, abandi ari abakatamatike, mbega Barundi n'Abanyarwanda tugendana ariko ubu ngubu wapi. Ubu no kuza hano nyine kuba ari kugira bwire kugira umuntu aba yihozahoza ntabe aratongana n'umugore mu rugo. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwashize kwa gatanu uyu mwaka nibwo umukuru wa guverinoma y'u Rwanda bwa Edouard Ngirente yatangaje ko ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi biri ku rwego rushimishije. Minisitiri w'Intebe yabwiye abanyamakuru ko hari amizero ko imipaka ishobora gufungurwa mu bihe bitarambiranye. Ibiganiro bihagaze neza, nababwira ko umwana wacu n'u Burundi urimo kubyuka ujya heza. Nta details zindi ariko ndagira mbabwire ko umubano wacu n'u Burundi urimo kugenda ubyuka umera neza, n'imipaka ikaba izafungurwa mu gihe cya vuba. So ikizero kirahari kandi ni icyemezo cyafashwe n'ibihugu byombi cyo kugira ngo umubano ubyuke kandi ubyuke neza. Kuba turi imipaka ihuza ibihugu byombi nabo bari maso ko igihe yaramuka ifunguwe biteguye kwibyaza umusaruro. Ku Kanyaru umushinga mupaka Le02 wita ku bagore bakora imishinga iciriritse, Ijwi rya Amerika yasanze uri guhugura abagore bahoze bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka. Madamu Gerardine niyo duhorana, umukozi w'uwo mushinga, yabwiye Ijwi rya Amerika icyo bagamije mu guhugura aba bagore mbere y'uko imipaka ifungurwa. Turabegeranya mu matsinda mato tukabasha kubahugura, tubaha ibiganiro bitandukanye ku butabera n'amahoro, kwirinda urugomo n'intambara za hato na hato hagati yabo, kandi noneho tukabafasha no gusobanukirwa uburyo bwo gukorera mu itsinda ndetse no kwibumbira mu makoperative, aho tubigisha amahame agenga amakoperative mu Rwanda kugira ngo nubwo umupaka ufunze ariko igihe cyose bazaba ushobora kongera kwinjira muri bwa bucuruzi bazakore ubucuruzi bunoze bugendeye ku mategeko kandi butarangwa n'amakimbirane. Madamu Jacqueline Manirakiza we ni umwe mu bagore bari gufata ubumenyi ku bucuruzi bwa kimwuga buciriritse bwambukiranya imipaka. Asobanura ko igihe imipaka yanamuka ifunguwe bizababera akaryo ku iterambere ryabo. Baramutse bafunguye imipaka, uburyo tubyiteguyemo, tugiye gushaka uburyo dushaka mutahe amafaranga, ubundi tugatangira tugakora, tugashaka uburyo dushaka ibyangombwa. Ubu akarusho karimo mbona tugiye gutera intambwe ahubwo zirenze izo twari turimo, ahubwo tugiye kugira ubukungu burenze ubwo twari dufite mbere. Saba abagore gusa bari guhugurwa uko bazacuruza igihe imipaka izaba ikinguye ku mpande zombi, bemeza ko biteguye kuba bahita batangira gukora. N'abadafite icyo bakora kugeza ubu baravuga ko bahita bakubirana ayo mahirwe ntabapfira ubusa. Kungubu turirirwa hano ku muhanda, twabona moto tukayoza, twabona imodoka tukayoza, ariko nakazi katizewe nyine kuko isaha n'isaha tutaba tuzikiri buze. Ariko ubu umupaka ufungutse twakongera tugakora, tugasubira mu mirimo yacu, tukongera tukabona amafaranga. Tubyiteguye neza cyane, twe abantu batuye muri aka gace bose ubuzima bwabo bushingiye kuri uyu mupaka. Ari nayo mpamvu ubona imishinga myinshi yagiye ihagarara y'abaturage, ndetse bamwe na bamwe mu bari bifite bakimuka bakigendera kuko nta bikorwa byari bikijya imbere. Ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi byatumye imigenderanire ihagarara byatangiye kuva mu mwaka wa 2015 ku butegetsi bw'uwari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza ubwo yashakaga kwiyamamariza indi manda. Kimwe mu bituma imipaka idahita ifungurwa ku ruhande rw'u Burundi busaba ubutegetsi bw'u Rwanda ko bwohereza abaketsweho gushaka gukora kudeta yo mu 2015 bari ku butaka bw'u Rwanda. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika ku mupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi. Urakoze Eric. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
leta y'ubwongereza itangaza ko abimukira ba mbere binjiye muri ico gihugu mu buryo butemewe n'amategeko bazorungikwa mu Rwanda ku itariki ya 14 y'uku kwezi. Ibindi kuri iyi nkuru na Venuste Nshimiyimana. Mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu y'ubwongereza iravuga ko yatangiye guha impapuro z'integuza abazoherezwa mu Rwanda, aho nk'uko bivugwa na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Priti Patel bazashobora kubaka ubuzima bwabo bundi bushya mu mutekano. Abakozi b'iyo minisiteri batangiye kuganira n'abarebwa n'iyo gahunda bazoherezwa mu Rwanda kugira ngo bayumve neza kandi babafashe kwitegura mbere yo guhaguruka. Ikinyamakuru Daily Mail cyatangaje ko abagera ku 100 ari bo bahawe impapuro zibateguza. Amasezerano ubwongereza bwagiranye na leta y'u Rwanda ateganya ko abimukira bazoherezwayo bazacumbikirwa ku buntu, bakavurwa kandi bagahabwa amahugurwa mu gihe cy'imyaka 5 kugira ngo bashobore kujya ku isoko ry'akazi. Iyi gahunda iteganya ko abazoherezwa ari abageze mu Bwongereza kuva ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2022, binjiye mu buryo butemewe n'amategeko bakoresheje amato mato cyangwa se bihishe mu makamyo. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka hinjiye abagera ku 3,000. Amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwa muntu, ayunganira abasaba ubuhungiro, za kiliziya ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bamaganye iyo gahunda. Amashyirahamwe 3 arangajwe imbere na sendika y'abakozi PCS ikomeye cyane mu Bwongereza bajyanye ikirego mu rukiko rw'ikirenga. Mu kwezi kwa gatanu abagabo 2 binjiye bari mu ikamyo, umwe ukomoka muri Eritrea wahageze mu kwezi kwa kabiri, undi ukomoka muri Iran wahageze mu kwezi kwa gatatu. Batanze nabo ikirego bavuga ko badashaka ko ubusabe bwabo busuzumirwa mu Rwanda. Ikinyamakuru Daily Mail kivuga ko hari abandi 10 basabye ko basubizwa iwabo aho koherezwa mu Rwanda. Amashyirahamwe agoboka bari mu kaga aravuga ko hari abimukira bagerageje kwiyahura aho kujyanwa mu Rwanda. Hari uwohereje ubutumwa bwa video abwohereza Minisitiri w'Intebe Boris Johnson amubwira ko nta yandi mahitamo uretse kwiyahura. Haracyakorwa iperereza ku musore w'umunyasudani wiyahuye ageze mu Bufaransa ku cyambu cya Calais, amaze kumenya ko niyambuka akagera mu Bwongereza azoherezwa mu Rwanda. Yasize abwiye inshuti ze ko kubaho ntacyo bikimaze. Ikigo Instalo gikoreramo abanyamategeko kivuga ko Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kimwe n'abandi ba minisitiri adafite uburenganzira bwo gusinya amasezerano mu rwego mpuzamahanga atabanje kubihererwa uburenganzira n'inteko nshinga amategeko. Minisitiri Priti Patel yashimangiye ko atazacibwa intege nabiyemeje kurwanya igikorwa cye, avuga ko kiri mu nyungu z'abaturage. Mu ikubitiro leta y'Ubwongereza izatanga miliyoni 150 z'amadolari azakoreshwa mu bikorwa by'iterambere ry'u Rwanda kugira ngo abo bimukira babyungukiremo. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mana. Shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapapapapapa. Shofe twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Mu Burundi haheze igihe hibonekeza indwara yateye cyane cyane inka yatumye hafatwa ingingo yo kutongera kubaga inka n'ibindi bitungwa. Ubu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura cyane cyane nta nyama ziboneka, abantu bafungura amafi n'indagara byazimbye cyane. Eloge Wirikaneza araduha idonido kuri iyi nkuru.
mu ntara nka zose z'uburundi haraheze indwi zibiri amacuniro canke ibibanza vyo kubagiramwo bidakora, ariko kandi n'amata yarabuze rwose kubera ingwara yadutse mu gihugu itera cane inka igashobora no gufata abantu biciye mu nyama n'amata. Twaganiriye na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara zitandukanye zirimo Bubanza na Cibitoke mu buraruko bushira uburengero, Rumonge mu manuko bushira uburengero, Imuyinga, Ngozi na Kayanza mu buraruko bushira ubuseruko, Ibujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'umurwa mukuru wa politike Gitega. Bari batunzwe n'umwuga wo kubaga, abacuruza inyama mu masoko n'abazotsa mu tubare hamwe n'abadandaza amata, hatibagiwe abanywa amata hamwe n'abarya inyama, bose bamenyesha ko bahanzwe. Uwo mukenyezi wo mu gisagara ca Bujumbura atashimye ko umwidondoro w'imenyekana, avuga ko ikiza k'ivyunyura ari ubukene bw'ibindi bintu vya nkenerwa vyosubira inyama n'amata hamwe n'iduga ry'ibiciro. Meze nabi cane, ubuzima buguma bugora ku munsi biguma vyunyuka, nta sukari twari tumaze imisi dufise, twari dusigaye twikora ku mata. Nta kintu na kimwe dufise, si amata si isukari, ntitubona iyo tuja niyo tuva mu bisanzwe. Inyama zozo n'ubundi zarya abakire, mugabo natwe twaza turakumviriza rimwe rimwe tugahakwa abantu, none twarahebuye, ibintu vyose birazimvye, umuceri birarangiye. Uwo mugabo muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke avuga ko hejuru y'ikena ry'inyama ubu n'ufite igitungwa gikenana. Ubukene burarenze nta kubera agatunga umuntu atakikorako. Uwo mugabo acuruza inyama zokeje mu ntara ya Bubanza we yaciye ahitamwo vuba bwango guhindurira ivyo agaburira abamugana. Abakiriya tubaha umurete, agatabi kokeje, udufiriti tw'ibiraya, turiko turamenyeza buke buke nyene kuko ta bindi tubona twokora nyene ibiro 30-40 vyahera mu gubu byose tukaca twicara uko nyene. Ivyo bindi bishasha navyo urumva utangura bushasha nyene urinda guhomba nyene ucutekereza. Uwo muyangayanga nawe yasanga bitagiye koroha bitewe nuko hari inka zari zaraguzwe ubu zikirindiriye kubagwa mu gihe kitazwi kandi uwo mwuga ari wo wari umutunze. Twicara nyene umva twokora iki, twicara kandi dufise n'ingorane kubera dufise inka nyinshi dusanzwe twaraguze, twiteze ko tuzohava tuzidandaza. Ubu n'amafaranga yo gusumira abantu zava tuyabura kubera bene abo twaguriye nabo ntibemera kuyadusubiza, kuko nk'izo nka tuzigura twiteze ati kuko ariko inka y'Ubanza tubaga misi yose ugura nk'inka zikwiye nk'inka 5 inka 10 gategekanye ukavuga ati iyi nka yose izohera za nka zose nazisohoje. Abahanzwe no kutabaga inka sabayangayanga bonyene. Uwo mugabo atarya ingurube kubera ukwemera kw'idini ryiwe yaganiriye n'Ijwi rya Amerika atasha imvumure. Ubu nca nta kindi ngura, none ko atakindi ko ntajya n'ingurube nari kuja no mu kibanda kuraba ingurube, none ingurube sinjya n'abana ntibayijya, urumva dusha tuguma twirira isombe nta kundi. Uwo mugabo wundi wo mu ntara ya Cibitoke nawe imwe mu z'abanyagihugu baho bakunda inyama cane bita kaboga, abajwe no kubona amafi n'indagara vyo zisubiriye bisigaye ari nk'umuzi w'ibuye. Nta mafi aboneka, nta n'indagara ziboneka. Indagara ikiro Bujumbura zimwe za nyuma zonyene ni 60. Indagara nziza ni ikiro ni 80. Kugira uronke indagara ufise abana nk'abana 5 zobakoreza, ufise nk'ibihumbi 15 kugira uguru turagara dusha gukoreza abana ubugari. Ku murwa mukuru wa politike Gitega abakora amasambusa hingurwa mu nyama z'inka ubu babuze ico bafata n'ico bareka. Nagashomeri kubura ico ndabagaburira, ingene ndihinzu kubura ingene ndungika abana kw'ishure kuko kw'ishure barabakena amahera ya komine abazamu, ivyo vyose bica bimbira ikibazo. Eka nafise uburiro agahombo bemeza ko ari kanini, imfungurwa nyinshi ziherekezwa n'agashitwa ubu ntizisohoka. Nagahombo tuy'inyama mu maresitora zosanzwe dukoresha, abantu ntibashaka gufungura ubugari neza mu gihe batarufise inyama, cangira agahombo mu rudandazwa sanzwe nkora. N'abatunze utubare bagizweho ingaruka n'ingingo. Uyu mugabo ahomba buri munsi n'imiburiburi ibice 90% vy'ayo yahora yinjiza. Amahera hora ndonka bashi yagiye munsi gose ko kare nahora ndandaza nk'ibihumbi nk'amajana 3, ndashobora gusanga ndandaje nk'ibihumbi nka 30 ko 40 niko nyine. N'uwo mukenyezi yaratunzwe no gucuruza ibinono bitekwa mw'isombe niko kuko. Amafaranga twaturonka tusakuyaronka twatwidandariza akanono mw'isombe ntibisubira dusaka kudandaza tusakuronka ico ngaburira abana. Kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yatangaje ko ibitungwa bitanduye bishobora kuribwa n'amata yavyo akanyobwa, mugabo hakaba kwitwararika cane. Le02 nta kibuza na kimwe yuko bashobora gufungura inyama bakanwa amata avuye muri ayo mararo atarimwo ibitungwa bigwaye, ariko ico duhanura zaba inyama ni ukuzirya zihiye. Inyama rero no kuziteka cyangwa bakazotsa zigasha neza, hanyuma amata hari umugenzo mwiza wo kubanza kuyateka. Igisata kijejwe ubworozi mu gihugu kivuga ko inka zirenga 300 arizo zimaze guhitanwa n'iyo ngwara kugeza ubu itaratorerwa umuti. Bimwe mu bimenyetso vyayo harimwo kuva umuntu mu mazuru, ugucika intege no kuzana amaganga arimwo amaraso. Inka ifashwe ntiteba gupfa. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
nshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro ijwi rya Amerika yabateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'ibihe vyiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radiyo yanyu ijwi rya Amerika.